Mu cigwa ciswe Frontières meurtries, abus et crimes commis par les Imbonerakure dans les anciennes provinces frontalières du Burundi avec le Rwanda et la RDC, cadre socio-juridique et dynamique régionale, cakozwe n'ishirahamwe Tournon la page Burundi. Umuhinga mu vy'amategeko Dr Alexis Manirakiza akaba ari mu bakoze ico cigwa, arashikiriza amwe mu mabi ico cigwa cashoboye gutohoza yakozwe n'imbonerakure mu bice Burundi buhana n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na cane cane mu makomine ya Ntega, Busoni, Kayanza, Cibitoke, Busiga, Bubanza, Kabarore, Nyamurenza, Kirundo, Mwumba, Kayanza, Bubanza na Gihanga. Gukora ivyaha, kwankana, imvugo ibiba urwanko, ugasanga harimwo n'ibindi vyerekeye kwanka abantu yuko bagira uruja n'uruza uko amateka abivuga, ugasanga barabategereye, barabivye. Ivyo oye ukabisanga rero mu gihugu indani, kandi tugaca dusanga birashitse no hanze y'igihugu nk'uko twavyerekanye, ugasanga nayo mabi araba cane cane mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo rero nivyo ico cigwa cashoboye kubona yuko muri izo mbibe usanga hariho amabi menshi akorwa n'abanywanyi bamwe bamwe muri abo bita imbonerakure. Ico cigwa carerekanye n'impamvu imbonerakure ziguma zirara mu kuja gukora ayo mabi, ariko hakibonekeza nyabona ingeso yo kudahana nk'uko n'ibindi vyigwa vyakoze imbere vyagiye biravyerekana. Gituma bajayo kijanye n'uko ayo mabi igihe abo bantu bayakoze usanga ayo mabi adahanwa. Twerekanye rero ibituma ayo mabi usanga adahanwa. Ica mbere cabonetse muri ico cigwa, kandi bikaba vyari bimaze no kubonwa mu bindi vyigwa bimaze kubaho, nuko usanga abo bantu, izo mbonerakure zikorana na bamwe mu bantu bo mu butegetsi, ugasanga ni bajya bo mu ntwaro hasi, ugasanga harimwo abakora mu nzego z'umutekano, abapolisi, bajya bajejwe documentation. Abo ugasanga rero barakorana, barabaha amaordre, hama abo bantu b'imbonerakure bagaca baja kuyashira mu ngiro. Ico ni ca mbere. Urumva bacabona ko bashigikiwe n'abari mu ntwaro, rero bagaca baguma bakora ivyo vyaha atankomanzi. Ikindi twabonye ni uko ubutungane bwo mu Burundi budakora neza. Ni ibintu bimaze igihe bizwi yuko ubutungane butigenga. Igihe rero butigenga, usanga hari nk'abantu bo mu ntwaro bagomba kubuha ivyo bita des injonctions, des interférences, ugasanga barabwira bakora ibi bintu canke ntibabikore. Nk'igihe rero igihe nk'imbonerakure yafashwe, vyarabonetse kenshi, biri mu maraporo amaze gusohoka, yuko uca usanga bababwiye yuko bobarekura. Nk'igihe bamaze no gushika muri parike, bagaca bababwira ngo bahebe kubakurikirana. Igihe bishitse naho biba gake, ugasanga bashitse no mu butungane, hariho baca baronka ama ordre abwira yuko bakurikirana, bobambika izera. Ico n'ikindi gifatiye kuko ubutungane usanga butigenga neza. Ikindi cabonetse ni uko hariho wa muhari ujejwe hagati y'akazi na muntu mu Burundi, wo wari ujejwe kuvugira abanyagihugu igihe nk'abari muri leta ataco bakoze, canke ubutungane ataco bwakoze. Hariho uwo mugwi wigenga ni wari ukwiye gusemerera, ukabwira leta canke ukitura mbere n'ubutungane. Biramaze kuboneka kuva mu 2015 amaraporo usohora, urabona yuko ibijanye n'ibintu bikorwa n'inzego za leta harimo n'imbonerakure, usanga atana kimwe uwo mugwi kenshi bivuga ko, ugasanga uguma wihoreye. Muri ico gihe nahone bica biha inkigi
izo mbonerakure ugasanga ziguma zikora ivyo vyaha. Ikindi ca nyuma ni uko kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hariho itegeko rishasha ryagiyeho ku bijanye n'igisirikare. Iryo tegeko rivuga yuko bazoshiraho ikindi gisata bacita FRAD, c'est-à-dire Force de Réserve et d'Appui au Développement, kizoba ari igisata kizojamwo abantu b'abareservistes b'abasivile bazoba bagomba gufasha igisirikare c'u Burundi. Rero hariho abantu benshi bibaza yuko ico gisata nicajaho ari nk'ukugomba kwerekana yuko vya bintu vyahora bikorwa, ya mabi yahora akorwa n'imbonerakure ata mategeko ahari, bishobora guca vyerekana yuko umenga ni ibintu bisanzwe vyemewe n'itegeko. Ivyo mugabo nk'uko icigwa cavyerekanye, kubera ico gisata kitarajaho, ni ukurindira umuntu akarindira akaraba ingene bizogenda, akaraba abazojamwo muri ico gisata aba ari bo, niho azobona yuko woba wari umugambi w'uko bagomba yuko ivyo bintu, ayo mabi yahora akorwa, ari ukugomba kuyambika amategeko kugira ibintu bimere nk'uko vyemewe n'amategeko. Nivyo cane cane ico cigwa cashoboye kwerekana. nayo kubw'ingaruka mu vy'amategeko mu gihe ubutungane buzoba buriko burakora neza, umuhinga mu vy'amategeko Alexis Manirakiza avuga ati ingaruka zishobora gushika n'igihe, urumva kenshi barabatuma, n'abantu babatuma kuja gukora ivyo vyaha. Igishoboka ni igihe nk'igihe ubutungane buzokora neza, igishoboka nuko ba bantu babatuma bashobora kuzobihakana, bakavuga yuko umuntu akurikiranwa ku caha yakoze. Aho rero izo mbonerakure zobimenya yuko igihe ubutungane bwakoze bukabakurikirana neza, batazoja kuvuga ngo twe twabikoze ngo kubera twatumwe, kubera umuntu ntatuma gukora icangwa aja gukora. Ivyo rero bateza kumenya yuko nivyashika ubutungane bukora neza, kandi ivyo ni ibintu bishobora kuzoshika, bamenye yuko ico gihe ari bo bazokurikirana ku gatwe kabo ku vyaha bakoze. Ba bantu babatuma bashobora kubihakana, kandi ivyo urumva kizoba ari ikibazo kuri bo. Uye barashobora kubona yuko umenga barashigikiwe, mugabo birashobora guhinduka, ba bantu bakabihakana hama bagakurikirana mu masentare yo mu Burundi canke n'ayandi. Ivyo rero ni ingaruka ikomeye kuri abo bantu bakora ivyaha kubera batumwe n'abandi bantu.